Ndi nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'Uburundi no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatandatu igenekerezo rya 20/2024. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo sabone cange subscribe urafyondako nawe utarafyondako hama ubandanye ushikirwa n'amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibigutohoreza hama ikabigushikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye hatana kamwe kavuyemwo. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira. Imyimenyerezo ya gisoda igirwa n'imbonerakure irateye ubwoba abanyagihugu mu ntara ya Cibitoke. Kuva mu gatondo ko kuwa 19/0/2024 abanyagihugu baba hafi yo ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'Uburundi barumvise urwamo rw'amasasu. Amakuru dukesha abanyagihugu akaba avuga ko ari imbonerakure, ni ukuvuga urwaruka rwo mu muhari w'umugambwe uri ku butegetsi rwariko rurigishwa gukoresha ibirwanisho binini inyuma y'iminsi myinshi bari bamaze mu nyigisho. Abarongoye igisoda n'intwaro barahakana ivyo bivugwa. Ku birometero bitatu uvuye ku mugwa mukuru w'intara hari aho barasira ku musozi wa Gashemere muri komine ya Rugombo. Kuri uyu wa gatanu abanyagihugu bagumye mu mihana yabo umunsi wose. Vyinshi kuri ino nkuru nyene ni mukanye mu buryo buramvuye ntuje kure. Nayo igitega hatowe ikiziga. Ikiziga c'umugabo caratowe kuri ubu wa gatanu mu gitondo mu gisagara ca Gitega mu mugwa mukuru wa politike. Intwaro ntiramenyesha uburyo uwo mugabo yishwemwo. Uwo yatowe yapfuye yaramenyekanye. Ni Bonite w'imyaka 46. Ikiziga ciwe catowe mu murima w'ibigori uri muri karitiye Magarama mu gisagara ca Gitega mu mugwa mukuru wa politike y'u Burundi. Kubw'abamubonye nta gikomere na kimwe cari ku mubiri wiwe. Vyinshi kuri no nkuru hitari nziza navyo nyene ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi urupfu rw'umukinyi rurangiranwa w'amareresi y'u Burundi rwababaje abarundi benshi. Adrienne Nahimana yapfuye ku mugoroba wo kuri uwu wa kane mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura nk'uko SOS Media Burundi yabwiwe n'abo mu muryango wiwe. Abo bakorana co kimwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye bavuga ko bababajwe n'urupfu rw'umuhinga yabana neza n'abantu bose. Adrienne Nahimana yishwe n'indwara yari amaranye iminsi myinshi. Uwo mukinyi rurangiranwa yamenyekanye kubera urukurikirane rw'igikino Ninde gica ku nsamirizi n'imboneshakure vy'igihugu RTNB Buriyinga. Uwo yapfuye ari mu ba mbere bakinye mu murwi wa mbere hari mu mwaka w'1981. Ni inkuru ibabaje ni n'inkuru kandi yateye agashavu abatari bake. Nayo nyene ni mukanye mu buryo buramvuye ntuje kure. Nayo hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndibugushikirize ino nkuru ivuga ko ikakuma mw'ikambi yayo indaro impunzi mu gihugu ca Kenya amabi adahanwa ahengeshanya kwiyongera. Mw'ikambi ya Kakuma muri Kenya hageze aho kwihanira. Nta munsi n'umwe uhera hatabaye abagirirwa nabi n'imirwi yitwaje ibirwanisho bito bito. Impunzi zivuga ko harimwo uruhara rw'igipolisi. Vyinshi kuri no nkuru navyo nyene ni mukanye mu buryo buramvuye. Sayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo sabone cange subscribe fyondako hama ubandanye kubana natwe. Ntanguye ano makuru ku buryo buramvuye ntunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko mu ntara ya Cibitoke imyimenyerezo ya gisoda igirwa n'imbonerakure iteye ubwoba abanyagihugu. Kuva mu gatondo ko kuwa 19/0 abanyagihugu baba hafi yo ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'Uburundi barumvise urwamo rw'amasasu. Amakuru dukesha abanyagihugu akaba avuga ko ari imbonerakure, ni ukuvuga urwaruka rwo mu muhari w'umugambwe uri ku butegetsi rwariko rurigishwa gukoresha ibirwanisho binini inyuma y'iminsi myinshi bari bamaze mu nyigisho. Abarongoye igisoda n'intwaro barahakana ivyo bivugwa. Ku birometero bitatu uvuye ku mugwa mukuru w'intara hari aho barasira ku musozi wa Gashemere muri komine ya Rugombo.
kuri uyu wa gatanu abanyagihugu bagumye mu mihana yabo umunsi wose. Amakuru dufise akaba avuga ko imbonerakure zari zaje ku bwinshi zariko zirigishwa ubwa nyuma gukoresha ibirwanisho biremereye. Ni nk'ukwatirwa kugira ngo barabe ko abo bigishije bazoshobora kutagugumwa barungitswe ku rugamba. Umwe wese hategerezwa kubanza gupimwa. Tukaba tubikesha umusoda w'umurundi yakukurutse asanzwe ari mu babigisha. Amakuru ava mu mbonerakure akaba avuga ko atashaka, ni ukuvuga morale, urwo rwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi rufise. Badushira imbere iyo tugeze ku rugamba muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, bikavugwa n'imbonerakure. Akaba avuga ko hari ubutumwa bwa mbere bugoye amaze kubona aravye igitigiri c'abagwa ku rugamba muri bagenzi biwe barungikwa muri Kongo muri iyi minsi. Imbonerakure nyinshi zirababazwa n'ukuntu zija kwicwa kandi zidahembwa n'imiryango yabo ntishumbushwe iyo bapfuye. Uwukurira imbonerakure nawe nyene ntahisha amakenga afise. Bategerezwa kuduhemba nk'abasoda bakaduha n'uturusho tumwe nabo kuko dukora akazi kamwe. Uko akaba ariko abibona. Kareme Bizoza ntavuga ko hari imyimenyerezo y'imbonerakure. Ico kibanza giteguriwe ibikorwa by'abasirikare. Ndasavye abanyagihugu batekane, ni ibintu bisanzwe. Uko akaba ariko yavuze abahumuriza. Umwe mu bategetsi bo mu gisoda c'u Burundi FDNB akorera muri ako karere yavuze ko hari ibikorwa bisanzwe vy'igisirikare. Yaririnze kugira ico avuze ku nyigisho z'igisoda zihabwa imbonerakure zitanzwe na bamwe mu basoda b'u Burundi. Muri iyi myaka ivyegeranyo vyinshi vy'amashirahamwe aharanira agateka ka zina muntu, amashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politiki muri Kivu y'ubumanuko baremeje ko babona imbonerakure ziri mu basoda b'u Burundi kurwanya imigwi yitwaje ibirwanisho iriyo iva mu Burundi. Ivyo n'uruganda rwacu ruravyemeza. Imbonerakure zagirizwa ububisha bwinshi bikaba bihakanwa n'abategetsi b'u Burundi uhereye ku mukuru w'igihugu n'abarongoye umugambwe uri ku butegetsi uhereye ku munyamabanga mukuru wawo Reverien Ndikuriyo. Mugabo bose baremeza ko urwaruka rw'umugambwe wahoze ari umuhari urwanya leta bafasha mu gucungera imbibe z'igihugu n'amarondo yo mw'ijoro kumwe n'abasoda n'abapolisi. Nayo mu yandi makuru kandi nuko hatowe ikiziga i Gitega. Ikiziga c'umugabo caratowe kuri uwu wa gatanu mu gitondo mu gisagara ca Gitega mu mugwa mukuru wa politiki. Intwaro ntiramenyesha uburyo uwo mugabo yishwemwo. Uwo yatowe yapfuye yaramenyekanye. Ni Bonite w'imyaka 46. Ikiziga ciwe catowe mu murima w'ibigori uri muri karitiye Magarama mu gisagara ca Gitega mu mugwa mukuru wa politiki y'u Burundi. Kubw'abamubonye nta gikomere na kimwe cari ku mubiri wiwe. Leandre Nzibaregaza, umukuru wa karitiye Magarama, akaba avuga ko igipolisi casanganye imiti uwo yapfuye. Yibaza ko yishwe n'urw'akarago. Igipolisi kijejwe gukinga impanuka caciye gitwara ikiziga ca Bonite ku bitaro vy'akarere ka Gitega. Uwo mugabo yakorera amashirahamwe akura imyanda iva mu ngo. Uko akaba ariko SOS Media Burundi yamenye. Uwa 29 Kigarama guheze ikiziga ca Kama w'imyaka 50 cari catowe muri ico gisagara nyene muri karitiye ya Nyamugari. Ngivyo ngayo nguko ni inkuru ibabaje. Nayo kandi Igitega n'ubundi urupfu rw'umukinyi rurangiranwa w'amareresi y'u Burundi rwababaje abarundi benshi. Adrienne Nahimana yapfuye ku mugoroba wo kuri uwu wa kane mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura nk'uko SOS Media Burundi yabibwiwe n'abo mu muryango wiwe. Abo bakorana co kimwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye bavuga ko bababajwe n'urupfu rw'umuhinga yabana neza n'abantu bose. Adrienne Nahimana yishwe n'indwara yaramaranye iminsi myinshi. Uwo mukinyi rurangiranwa yamenyekanye kubera urukurikirane rw'igikino Ninde gica ku nsamirizi n'imboneshakure vy'igihugu RTNB Buriyinga. Uwo yapfuye ari mu ba mbere bakinye mu murwi wa mbere hari mu mwaka w'1981. Desire Sindihebura, imvukira ya komine Giheta mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi, ahari uwo murwi Ninde, akaba avuga ko hari umukinyi yari afise ubuhinga bwinshi yashobora gushira vyose mu bikino. Ndamufata nka rurangiranwa, yari afise ingabire yisangije.
uko akaba ariko bibandanya bivugwa n'uwo mukinyi w'ibikino nawe nyene yakinye mu murwi Ninde akiri muto. Yongerako ati si umuryango wiwe w'amaraso gusa, ni umuryango w'abakinyi b'amareresi uhejeje kubura umuntu w'akamaro. Ni Uburundi bwose kuko ndashobora kuvyemeza nta wundi Adrien azosubira kuboneka nubwo hari abanyempano. Yari afise ivyo yisangije. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akoresheje urubuga X rwahora ari Twitter yahojeje umuryango w'uwo mukinyi, abo bakorana hamwe n'abakunzi biwe. Twakiranye umubabaro urupfu rw'umukinyi rurangiranwa wa Ninde Adrien Nahimana. Uburundi buhejeje kubura intwari yari ifise impano yo guhanura ibicishije mu bikino, niko vyanditswe na Ndayishimiye. Abandi bakinyi b'amareresi nka Françoise Rumundike yinjiye muri uwo murwi kubera ugukunda uwo muhisi yamye akunda, avuga ko Adrien yari abanye neza n'abantu bose, yari umukinyi mwiza mu bihe vyose. Deo Hakizimana azwi ku izina rya Kireko nicegera c'uwurongoye uwo murwi Ninde, yibuka Nahimana nk'umukinyi adasanzwe, intwari, umukenyezi atagereranywa. Twababajwe n'urupfu rwiwe. Uko akaba ariko Kireko yabwiye SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru, akavuga ko hari umukenyezi yari yubaha uburongozi. Adrien Nahimana yapfuye ku myaka 67. Uwo mupfakazi w'abana 5 n'abuzukuru benshi yaturuka mu gace ka Rweru muri zone Kabanga, ni muri komine ya Giheta mu ntara ya Gitega. Ku mbuga hwaniro Abarundi n'iyindi miryango yumva ururimi rw'ikirundi mu karere ka Afurika y'ubuseruko ivuga ko ibabajwe n'urupfu rw'umuhinga mu gutwenza yanatwibagiza ingorane zacu, Adrien Nahimana, umunyempano adasanzwe. Ni inkuru nyene ibabaje kandi inateye agashavu.